ushaka gukira? Nyakimuga kimwishura kiti, mbe Mukama, ko ntafise uwunterera mw'iriba ikiva amazi asebuye, ndamuka ngiye ngasanga uwundi yahantanze. Yesu amubwira ati, haguruka, tora uburiri bwawe utambuke. Maze ubwo nyene nyamuntu arakira, atwara uburiri bwiwe kandi agendagenda. Hagasangwa uwo munsi wari Sabato. Abayahudi niko kubwira uwari yakiza ati, ni Sabato ntushobora gutwara uburiri bwawe. Arabishura ati, uwankirije niwe yambwiye ngo tora uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, ninde uyo muntu yakubwiye ngo tora uburiri bwawe ugende? Wari yakize ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yari yizimanganije kubera ishengero ryariho. Hanyuma Yesu amusanga mu gisengero amubwira ati, ntubona ko wakize? Yena ntubugicumura, woye gushikirwa n'akabi karuta. Nyamuntu aja kubwira Abayahudi ko Yesu ari we yamukijije. Nico catumye Abayahudi bahama Yesu, kuko yakoze atyo ku Isabato. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Bavukanye, ejo hahise twarumvise ingene umuhanuzi Izaya atubwira ibijanye n'ijuru rishasha n'isi nshasha. Uyu munsi umuhanuzi Ezekiyeli atubwiye ibijanye n'isoko ry'amazi ryiburuka riva mu ngoro y'Imana. Iki gisomwa tugisanga mu gice ca nyuma c'iki gitabo kitubwira ibijanye n'ingoro nshasha n'ubunirahazo bw'Imana. Amazi yiburuka ava munsi y'ugwinjiriro rw'ingoro amaja mu buseruko, gaheza agatemba ava ku ruhande rw'iburyo aca mu bumanuko bw'uruhimbi, akiswa mu kiyaga c'umunyu, maze amazi yaco akaba meza, n'ibinyabuzima biba muri co bikagira ubuzima bwiza. Atwibutsa muri rusangi y'amazi y'Ibatisimu yaduhanaguye umwanda w'igicumuro, tukinjira mu buzima bushasha bw'abana b'Imana, abavukanye ba Yesu Kristo. Duhamagariwe rero kuraba ko natwe uyu munsi turiko turama ivyo vyamwa vyiza, kuko ibikenewe vyose nk'uko amazi atuma ibitari bifite ubuzima bibugira, na twebwe nta na kimwe tubuze ngo dushobore kwama ivyo vyamwa vyiza ndetse no kugendera indagano z'Ibatisimu. Ni ruhande y'iriba ry'amazi na Yesu nyene yakirije kimuga ku munsi w'Isabato. Muri inkuru nziza ya Yohani twumvise ingene Yesu akize kimuga ku munsi w'Isabato kw'iriba rya Betsata, ngo hari ku munsi ugira kabiri Yesu agiye Yerusalemu ku munsi mukuru nk'abandi Bayahudi bose, kuko baraje guhimbaza iminsi mikuru i Yerusalemu, ari Pasika, Pentekote canke umunsi mukuru w'insago. Yohani ashimikira ku munsi w'Isabato ko Yesu ariwe yagize igitangaro gusumbya gutomora neza umunsi mukuru Yesu yari yagiye kumara. Kw'iriba rya Betsata, iruhande y'irembo ry'intama, ukuvuga aho bacisha yaho intama zaca, intama bahereza ko inkuka. Igisomwa cyatuye ko hari haryamye isinzi ry'abantu bagwaye, abantu b'impumyi, abacumbagira n'abamugaye. Yesu rero araheza atoramwo umwe hagati yabo, yari amaze imyaka 38 ari kimuga, ukuvuga imyaka 38, umwanya munini ugereranywa n'imyaka 38 Abanyisirayeli bamaze mu bugaragwa. Turabisoma mu gitabo c'amategeko kigabane ca 2:14. Kiretse ko yaragwaye igihe kinini, kumbura atanu umwezero yari afise wo gukira, ntiyaronka n'umufasha kugira ngo amuterere mu mazi yabiragiye. Muri make rero turabona yuko bari bamutaye, yari wenyene kandi yari yarihebuye. Inkuru nziza yodufasha uyu munsi, katwibutsa kugira ngo duhindure.
ije kutwibutsa kuraba ko hajya muhiri wacu mu mihani wacu ko atabantu bameze nk'ikimuga, abamugaye, abatama n'abatamakazi batawe hariya mu cumba canke mu kazu hariya hanze twabubakiyeyo atani isuku ririyo, hari iminsi atanu ugiye kuraba ingene bamerewe, mbere ugasanga harimo n'abavyeyi canke inshuti za hafi, ariko ugasanga akenshi mbere dutuma abakoze ngo kuraba kubashira imfungurwa no gutora isahani bafunguriye ko gusa iyo bahejeje, gutyo ugasanga abo bantu bapfanya agahinda no kutitabwaho nabo bibarutse. Yezu umukiza yaramwihweje umuntu araheza amubaza ati ushaka gukira? Kubwiwe yabona ko bidakunda, kubera yuko urukiza we yaruziga muri ayo mazi gusa. Ko twumvise yishura ati erega mukamasi ndo nkunterera mwiriba y'amazi abiragiye, ndamuka ngiye ngasanga ubundi yamaze kumanukayo. Yezu nawe ati haguruka ufata inderezo yawe ugendagende, ku ijambo ryiwe rimwe uyagwaye yaciye akira, afata inderezo yiwe aragendagenda. Mbere kandi yaramutekereye ijambo rikomeye rihambaye agira ati ntubona ko wakize, genda ntubugicumura woye gushikirwa n'akabi karuta. Yezu yarashatse kumubwira yuko amutumiriye kubaho mu buryo bushasha, gutanga urugendo rushasha, kuko yari yamukirije umutima n'umubiri. Umwe wese uyu munsi arabe yuko atanga isombi yamuzingamitse, haheze igihe kinini isa niyanse gukira, isa byanse yuko umenga yoyiheba, ayereke Yezu kugira ngo amukize, ahaguruke abo umuntu yidegembya kugira ngo azohimbaze Pasika ari mu kanyamuneza akengurukira Yezu umukiza. Nico kimwe mbere n'izo ngwara nyene umenga zarananiranye, Yezu n'umukiza nta kimunanira, niwe atubwira ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Inyuma y'iki gitangaro Yezu yakoze ku isabato, imbere yuko dushikira inyifato y'abayahudi, turabona yuko uwahuye na Yezu ahindura ingene yahora abona ibintu n'ingene yahora yiyumvira, ingene yahora yigenza, kubera yuko uyu muntu akize agatwara inderuzo yiwe, abayahudi bamubariye bati ni isabato ntushobora gutwara uburiri bwawe, araheza bishura ati uwankirije niwe yambwiye ngo tora uburiri bwawe ugende. Amaze gukira na ya migenzo y'abayahudi bagiramwo yaciye yiheba, ubwo nyene akurikira Yezu, mbere n'ivyo bamutegeka arareka kubikurikiza kubera yuko akurikije iteko rya Yezu. Kumwe Petero n'abatumwa babwira abakuru bariko barabahama bati ntidushobora kugamburukira mwebwe ngo tugambararire Imana, tugamburukira Imana usumbya mwebwe. Natwebwe hari igihe bidushikira ugasanga imbere y'abaturuta itegeko ry'Imana turishize iruhande, mugabo ugasanga tugamburutse ibyo batubwira bidanahuye n'ishaka ry'Imana. Ku Bayahudi nabo baciye bagira inzigo babonye ico gitangaro, mbere barushirizaho kumugenza ngo bamwice, kuko bo bashaka kubahiriza gusa itegeko ry'isabato batitaye iteka ry'umuntu. Haguhimbarwa nuko umuntu asubiriye kugira iteka agatambuka yidegembya, havyutse muri bo umutima mubi, havyutse muri bo inzigo. Ega natwara bidushikira tugatwerwa n'uwo mutima mubi, iyo tubonye uwundi amerewe neza ateye imbere niduhimbarwe nyabuna n'ibikorwa vyiza Imana igirira abana bayo, natwebwe tuzoheza dushikiwe ikindi gihe. Mugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe dusabe Yosefu Mweranda